Mwaramutse nashaka ntangurire ku mugani w'igifaransa ndaja kuvuga igifaransa kitari cinshi ndaja kugabanura ngumize mu kirundi nubwo rimwe bingora mugabo uwo mugani numvise umenga bamwe babitirira umwanditsi yahoze n'umupolitike wo muri Senegal yitwa Léopold Sédar Senghor benshi mushobora kuba mwaramwize muri littérature africaine abize igifaransa niba batamuvanye muri curriculum uwo mugani uvuga ngo l'émotion est noire comme la raison est hélène. Donc abirabure dukoresha ama emotion ibigwi ibigwingwiri ibishobisho ariko abazungu en principe bakoresha la raison logique kwiyumvira nakushaka ukuntu ushaka kumurira ngo acaguha atari yabipanze nka karorero bo jero uno musi hari umuntu twako duhana ama comment ariko si wenyine n'abandi benshi nkunze kubona ikintu cyose bagifata emotionnel n'ibintu bitari emotionnel utibiki hari ibintu bitari emotionnel keshi na keshi ibintu vy'amafaranga ibintu vyo gushira imitahe ahantu ibintu mbaze ko n'abarundi ngo baguze parcelle zingahe ngo i Burundi ngo bubatse zingahe Burundi ngo iwanyu ngo umaze kubaka zingahe kumenda cyo gushika ko aho weti wacu mugabo kugura parcelle ni gikorwa cy'ubutunzi okay kiretse inzu mbamwo nayo nyene wanashaka abazungu inzu ubabamo bayifata ko ari asset ku buryo yakaragura ararabati iyi nzu ninayigushima imyaka 10 izo bayungutse ivyo babiharuramo mu gihe bari kwararondera inzu ejo tuma ubona nk'inzu zigerekeranye usanga zizimbutse kubera zidafise akatsi kenshi na kenshi usanga zitagifita ico bita appreciation tabwo ziduga ku mabeyi mugabo inzu ifise inyuma iri ku rusi runini iraduga ibeye ko henshi aduga ibeye urusi mu bihugu by'abazungu nukuvuga rero ninzu iyayigura ivyo abari karavyiyumvira ntabakoresha ibishobisho ivyo arabiharura neza ni gikorwa economique rero umubwi muzungu genugure inzu ahantu hose haba muri Iraq haba muri Amerika haba hehe agomba kwibaza ikibazo iyo nzu ndayiguze ifise akamaro akahe bona yigeze kumva bariko natwenga n'abantu kumbure muri za Nigeria agenda kubaka uruzumahero rw'ingoro muri village iwabo umunyuma rugaca rubagwa ko kubera babuze n'abantu barumente ninga babufata neza ko yasubiye mu gukora amafaranga mugabo gusa kugira yiyereke ko yubatse uruzu runini akarubaka ikintu c'ingoro kujya kwa Badorite ahantu mu gahinga atamuntu umwe agisizemo ngo akibemwo je kugira ngure parcelle Burundi no kwibaza ndayiguze n'umuntu ngomba kwayibamwo nibo nta muntu mfise ndiko navuga ngo aje kwibamo canke kumba ata muntu mbona nkwiye kugurira inzu ngo ayibemo jewe nzoyibamo niba ntazoyibamo jewe ndashobora kuyipangisha nkakuramo amafaranga nimba ari kupangisha Uburundi mu bihugu byose mfise uburenganzira bwo kugura niho no kunguka gusumvya handi je sindaba ngo ama emotion iyo uri kurakora ibintu by'ubutunzi ugashiramo ama emotion naho ubona abantu rudandazo rubahombera ko kwera bakibashiramo abagore bakabishiramo abana bakabishiramo inzigo bagashiramo emotion menshi cyane ugasanga urudandazwa rurahomvye donc ku bintu bijanye na parcelle n'amazu barundi kazi ni hagi umuntu asubira kumbaza ngo inzu naguze i Burundi jewe mfise amafaranga inzu no igura shaka mfise ibihugu bishika bine nshobora kuguramo inzu mfise uburenganzira bwo kuguramo inzu no hitamo ico mbona ki inzu yanje iri sécurisé atamuntu ashobora kuzoyinyaka ico kintu ni cambere ica kabiri iziranyungukira buri munsi inzu yicaye ngayitekera kungukira amafaranga uwo wahambye mu kuzimu ica gatatu inzu mvuga nti kumbure inyuma y'imyaka ingahe nayigurukira nzokunguka nivyo ntavyo byo kuvuga ngo wataye uruzogi wataye inzogi warutaye hari umuntu azayo yataye uruzogi warutaye warutereye ikintu warutoroka gandura rutemberana ukarusha muri suitcase ukazura rutwara hanyuma bakagira ikibazo cyaho wataye uruzogi
donc ivyo ni ibintu emotional, ni ibintu emotionnel abantu bashiramo bitatiza kubamo na gatoyi. Usiye ko no mu Burundi hamwe abantu benshi bavukiye nk'Ingozi bakimukira mu Rumonge bagaca basezera iwabo, ntabwo basiye bagira ngo reka nje kubaka iyi n'inzi Ngozi kuko ariho navutse. Ivyo sinumva iyo intelligence ubushizemo, ariko ugize ibiharuro ugasanga kubaka inzu birafise avantage runaka, go ahead, genda ubikore, nta kibazo, ntaco bitwaye. Mugabo surazima ngo umuntu yavukiye muri iki gihugu ngo aje kubaka inzu aha canke hariya. Hagajabujemo kandi ivyo byavuga ngo iwanyu, ngo aho hanze. Iwanyu hariho wundi mugani w'ikilatini uvuga ngo ubi bene ibi patria, no kuvuga igihugu aho hantu uguwe neza niho iwanyu. Uhe no kukanu gatoyi ahi Bujumbura hamwe abantu bavukiye ruguru, Bujumbura bamaze kuhagira iwabo, hamwe abantu bavukiye ruguru mu Rumonge bamaze kuhagira iwabo, abantu bavukiye mu za Bururi mugabo bagiye mu Rutana bahagira iwabo kumvo iyi cankiriya. Ivyo ngo ubi bene ibi patria ni ikintu gikomeye cyane. Abazungu wanashaka no guha ibihugu vyinshi bimwe abazungu batagifise connection na ntoyi y'igihugu bavuyemo, usivye kumbure ururimi. Uhereye kora abo muri South Africa, abo bantu hagiye bava muri France no muri Netherlands, n'ikidagi n'ururimi bavuga kwanza ntabwo ari kidace as such cyo Afrikaans, harimo ivyo bihuriye ko mugasabwa ari kidace mugabo barimutse ubu n'aba South Africans ambone difforme. Ugiye muri Amerika bajya abazungu bose bahari bagiye bimuka bava muri UK no mu bindi bice by'Uburayi bagenda kuba muri Amerika. Ubu niho hiwabo, nigihugu citwa ciwabo, ahubwo ugiye bavuga ngo udusanze wacu kandi atari wabo. Isho kimwe n'abazungu bari muri Canada, harimo abafaransa muri Quebec n'abandi ba British mu bindi bice vya Canada. New Zealand harimo abazungu benshi baje nyine bava muri UK. Australia niko kuko. Urumva, donc kuvuga ngo aho niho bagize iwabo, nta nibo bagifise, ntibakimenya nuko ngo uvuga ngo yishobora gusanga ibisekuza vyabo harimo ibintu bagira ngo ancestry baja kurondeza. Mugarumva no kurondeza kandi nibigera biyumvamo ngo twe turi nyambukira bakigize igihugu ciwabo. Iruhande yabo rero harimo n'ubundi bwoko, Abahindi, Abashinwa. Ugendura muri leta zo hanze usanga mu Bahindi cyane cyane Rishi Sunak n'umuhindi yahoze ari prime minister wa UK, umukuru wa FBI muri iyi minsi ubu n'umuhindi, muzogende mubaze mumvirize. Umugore wa VP n'umuhindi muri UK, muri USA. Urahasanga n'abandi mu nzego zitandukanye, umusiyo wa Google, wa Microsoft n'abahindi. Americans ubu n'aba Americans bakuvuga ngo subira iwanyu mu Buhindi, ngo genda wubaka inzu mu Buhindi, ngo genda ushora umutahe mu Buhindi, bari kushora umutahe muri Amerika aho bari n'Abashinwa n'ubundi bwoko. Donc ivyo byose by'ibishobisho ngo umutahe ndawujana aha, umutahe n'amafaranga ushaka kunguka uyajana aho yunguka neza. Ni ibintu bibiri kenshi na kenshi ndabaka umutahe arunguka, hanyuma na safety indayakene nzo yaronka nta kintu kizoyanyiba. Ideyale ubishoboye nuko byoba ari byo bibiri, mugabo kenshi na kenshi usanga ugomba ku pima uguze nka crypto ushaka kunguka menshi cyane, mugabo ushaka kuyahomba yose. Ico gihe uraraba, ariko ni exercise novuga ni finances. Kenshi na kenshi unda financial advisor, kandi financial advisor ntashama ama emotion, bakora ama calcul bakarabati iki kintu cyo cyo kunguka gusumvya ikindi. End of story. Ushatse gufasha fine, nta muntu bujya kwafasha nubwo navyo nyine abirabura cyo ama emotion menshi. Kuza umuntu yafashije birenge ibyo ukwifashije, bandi yafashe nanyo akaca ama emotion, umunsi adashobora kubafasha bakaca bamwanka, ugasanga harimo abantu bashaje barakoze mugabo bagasaza bakinye kora amafaranga bagiye barayasuka mu gitebo kiva. Ivyo navyo nyene ntushemo ama emotion menshi cyane, ugira ibiharuro. Kirazira ko ufasha na utifashe nk'akarorero mu abantu mugendera mu ndege, iyo bavuze ijya mask ya oxygene wibuke ivyo bakubwiye ugahita ubanze wishira ko mask imbere yo kushira ko undi muntu mwicaranye naho yo bari umwana ihereko, hanyuma ushire ko undi mwana. Hari impamvu kuko urumva wowe utafise ubwo buzima n'ubundi ntabwo bafise wiherako, atari kujya vuga nyine ngo charity bien organisée commence par soi-même et charity start at home. Ivyo bintu ntushemo ama emotion menshi, ibintu vyose ukora wicare uyumvire kane gatanu, ntufe kujana n'ibishobisho ngo abandi bakoze ibi
ngo nakayavuze uku ngiye kuvyo nyine nakayavuze nicobona nk'ibyo vy'amarorijo vy'amajambo y'Imana abantu baja kuri stade umuntu akaza mu charlatan ngo je nabonekewe ngo je neretswe ngo je Imana yantumye ngo igihugu twagihawe n'Imana ngo ikintu Imana yagize uku ivyo bintu ni ibintu vy'ama emotion ushizemo logique nta bantu uzi Imana yakoze icyaha kiriya ngo kibone n'amaso y'uwawe nta bantu basenze Imana ngo bace batunga na Bibiliya biravye abantu bakorera Imana wasanga bakenye ni ibintu gusa abantu bashama emotion abantu bashata bita ngo n'abapastor bagaca babahenda ugasanga ariko bajya amafaranga abandi ugasanga bariko bajuragiza kuramo ama emotion ibintu vyose emotion zishe ku ruhande ushire mu logique wa fronting ikibazo kivuga iti jewe kinda kibaza ibibazo ivyo mbwiye wavyumvise he no bipima gute no bihinyuza gute none koko ejo wambwiye uku uno munsi bitabaye kubera iki achaza kubera zikumbure ukoremo ibishosho azina akaguhendesha yandi majambo ngo urabona ngo ejo ngo nari navuze kunuku ngo sukunavuze okay donc ibishobisho no mu bintu vy'Imana ugashamo logique gatoyi kubera iki harimo abantu benshi bazoza babahenda bakabasuka nico kibazo urumva uyu babona ushira mu bishobisho bakwicisha ibishobisho nyene kumbura umuntu akazarira cyangwa akaza twenga cyangwa akaza avuga papa ngo babwira namwe mu yera ugasanga aragusutse uciye uba ubihomberamo. Alright. Bo ibindi mbona abantu bashiramo ama emotion nyene ni ibintu vy'imisi mikuru vyo guhura ugasanga umuntu mudahuza mu kintu na kimwe mugabo kubera ngo n'umurundi ni muvyarawe ni biki ngo nanze ko rumva ko ugasanga uri kuraja mu kintu ugataha ushwana n'umugore ugataha uvyindiriwe ugataha wahomvye ikintu ivyo bintu umuntu uzi ko nta kintu muhurira kumubwira uti no Banga abantu dufate kumene no exagere uzuti naka n'umurozi hanyuma ukavuga uti renda genda mugabo nza kugira nicunga ndabe ko atansubira ibintu mu bijyo that's no point je nzi kushoku ufise nzi ko ndakwinuwe kushoku kunshira ibintu mu nzoga sinigaza ngo duhure nta kamaro kiretse bamfateye ko inkoho je ne sais pas wenda kugira no hari umuntu ejo yavuga ngo wanje nibiki mugabo navuze no je sishobora uzi ko ikintu utagishaka inama uzi ko utayishaka kuja muri yo nama atakintu yungukamo babwira uti I'm sorry iyo nama je businza kuramo my emotion mo logique umuntu mudahuza umuntu w'umwansi mushoye guhuza mu reconciliation ni sawa mugabo je sinuvuka noja kugusangira icupa n'umuntu numvise ngo ngo nguri ku kabari ngo mukamuri konywa ngo agiye muri tware akagenda ritwaye uwo muntu je ntidusangira umuntu bisako ntwaye icupa ngiye ntitwosangira eco ono kikubwira ngo no sorry je ntamanya mfise yo gusangira icupa nayo ndaja gusangira n'abandi ndaje kugenda ndaja kunyara ngenda ntwaye icupa ryanje mu mufuko ça c'est trop ridicule. Bo nibindi rero novuga barundi usanga ko ashama emotion ibintu byo kwitana amazina nka Burundi ikize gute patriote gisigura iki iyo ni terme abantu bakoresha mu ntambara c'est pas niba kumbure muri Ukraine na Russia bari koragwana mugabo patriote nta sasi nimwe gifise nikimenya nuko utashona kukira mu Kirundi bo bavuga ngo no patriote mu Kirundi bisigura iki patriote nta sansi bifise je mumbwira abantu muri UK muri France muri Netherlands muri Sepa Norway muri Australia muri New Zealand mumbwira umuntu murumva avuga ngo no patriote manacumva abantu ba extremiste à la droite muri Amerika nibo harimo abantu bita ngo patriote ngo n'aba extremiste à la droite banka impunzi banka aba migrant banka umuntu atari umuzungu bumva nibo bita ngo n'aba patriote n'ubihugu nabo nyine atari ciwabo bagiye bagisangamo donc iyo uvuze ngo ni patriote ushatse kuvuga iki nta sansi bifise ni ibintu nyene vy'ibishobisho ushiramwo ugashira ikintu cyose ukacishura ni nyinshi dafise sansi patriote nta sansi na kimwe gisa nta na kimwe nta kintu na kimwe nshobora kuza ngo ndagupime kuri umupatriote upimisha ikora afise igipimo cyo gupima patriote wowe umbeshe kuri umupaniho ni hano kandi abantu baza babeshana ngo ngende umupastor nibiki wowe umbeshe ko patriote gura untwara amafaranga ndabimenya wowe umbeshe ko patriote gwanzo gutore ndabimenya gute wowe umbeshe ko patriote ko ufite akazi ndabimenya gute ni ikintu kidafise measurements ni kidafise nonsensical kirazira ko abantu baza marazana ibintu by'ama emotion vy'ibishobisho mu bintu byose ibishobisho icara urezone ukoresha brain yawe idakwiye kumbure sinzi ko brain ishobora kuyicultiva maybe gusoma bitabo je ne sais pas ariko twige kuba très logique twige kuvana ama emotion mu kintu cyose dukora ugasanga abantu bakoresha ama emotion hamusho kumaza ico wagikoreye iki ngo yango urabona ngo nari naryohewe nari nabare no
ugomba gufata igihe cyose ukakira igihe ugakoresha umutwe wawe tukavana mu bintu vy'ama emotion nivyo biriko bidusubiza inyuma nivyo bitwama no mu ntambara buryo wanashaka kuko kenshi na kenshi mvuze ama emotion hamwe n'ibintu nk'ishavu n'ama emotion kujya kuntu umuntu agonye ko gacu mukubita ikofu ngo wabaye emotional agonye ko nukuraba okay we kumponye ko vyagenze gute sinakubonye nako ndarengana nihuta canke sepa hanyuma mukavugana none sha we kumponye ko hanyuma mukavuga ati sorry ndambabariya ugaca wiyumvira uti no mukubita ikofu nasho guca tora imboga itakanje umita tukadomvya twese cyaga ama police kanjana mugasho cyane ku mugoroba kanzanga muri akanturira inzu urumva uri kuragerageza gukora ama emotion muri situation ugashiramo logique ugasanga vyiza nuko mumvikana ntimugwane gusumbyaho mwagwanye muba ko ntashamo ama emotion burya bajya abantu bose bica keshi na keshi ntaba yapanze kumwica nta kuntu wo kwica umugore wawe beshi ave kumbure barahabi bikoze bibi mugabo keshi ntaba yapanze kumwica wewe yapanze gukubita mugabo kwa kubita ne kwa caba excited cyangwa undi defender cyangwa ari karamutuka akagira ama emotion menshi ugasanga kubise birenze uko yabipanze akica umuntu umva nk'ubuzima bwawe bwo butabagaje kubera iki wabaye emotional aho kuvuga uti reka nturiye azumva bava ngo breathe hemuke gatovuga uti okay najyanda gukubite mugabo icara ngaho tuganire canke reka ngende bo ejo bundi kwanza numvise abantu b'impunzi bagwanye abakongo n'abandi bo b'abarabu bariko bababwira ati muri kino gihugu ntitugwana ushize muri situation ubonye ikomeye n'umuntu agushe muri kona wewe uramuhunguka kwepa hanyuma ugatabaza ugwanye nawe witwa umugwanyi mu bandi kandi ntubuzi bizokwirikira sho kwa umuntu afise imboga itamuvuko inkoho n'ibiki donc abantu biwacu tugaze tugabanya amamation ndazi ko ari naturel kumbure muri twebwe mugabo nashaka kuvuga ibintu by'ibishobisho muze mo bivanamwo nk'iyo je uri kurambwira ntuki ibintu bijye n'ibintu by'ibishobisho bije bifisha kunyerera nsinzi ikintu bita teflon mu kirundi kujya kamwanyutse kwa amazi amanuka canke teflon kuko je ntabwo nkoresha ibintu by'ibishobisho iyo nkora ikintu yaba umutahe yaba amaparcelle vya bibiki no gufasha je simfashisha ama emotion ndakarikira très bien je ndakarikira kabisa kandi bon biragufasha kenshi na kenshi saba mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.